Mwiwe neza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kubisa. Impunzi z'abarundi mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirageramiwe n'umutekano muke urangwa muri ako gace k'imisozi miremire zikoreramo. Tugeze batanya kudufata ku ngufu tugakubitwa urumva no gusoma isome ntitugenda gusoroma kubera iki kwambugwa igihuru. Izo ni zimwe mu mpunzi zo mu kambi ya Rusenda. Mu Rwanda ibiganiro by'ubuhuza hagati ya leta n'abanyagihugu mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro inyarutana mu muji wa Kigali ntaco byashitse ko ifatika. Uri munsi ipari mu Faransa hariko habera inama mpuzamakungu ku gihugu ca Libya. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya leta z'ubumwe za Amerika n'amakungu Anthony Blinken azogendera Afrika bwa mbere mu ndwiza. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilini. Blinken azahaguruka i Washington ejo bundi kuwa mbere yerekeza i Nairobi muri Kenya. Itangazo rya ministeri ye rivuga ko azaganira na President Uhuru Kenyatta ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu migambi yo kurandura COVID-19 no ku bibazo by'umutekano mu karere by'umwihariko ibyo muri Ethiopia, Somalia na Sudani. Muri iki gihe Kenya ni kimwe mu bihugu bihagarariye Afrika mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kandi isanzwe ifite uruhare runini mu bikorwa byo kugarura amahoro muri biriya bihugu ko ari bitatu. Blinken azava i Nairobi aje Abuja, umurwa mukuru wa Nigeria. Nk'uko itangazo rikomeza ribivuga, azaganira na President Muhammadu Buhari ku bufatanye mu rwego rw'ubuzima, ubuhahirane na demokarasi. I Dakar muri Senegal, aho azarangiriza uruzinduko rwe, azabonana na President Macky Sall witegura gusimbura mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ku buyobozi bw'inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu mezi abiri ari imbere. Blinken na Macky Sall bazavugana ku buryo bwo gukomeza gushimangira umubano usanzwe ari intangarugero hagati y'ibihugu byombi. N'ubwa mbere Blinken azaba agiye muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze Thomas. Uyu munsi i Paris mu gihugu cy'Ufaransa hariko harabera inama mpuzamakungu kuri Libya. Iyo nama ifite intumbero yo guhimiriza abanyalibiya kubahiriza itariki y'amatora nk'uko itegekanijwe. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilini. Inama ihuje abakuru b'ibihugu bagera kuri 30 barimo Ubufaransa n'uwa Libya nyine n'abo Budage, Ubutaliyani, Misiri, Chad na Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres warayifatamo ijambo akoresheje ikoranabuhanga rya video. Ikibazo cy'abasirikari n'abacanshuro b'abanyamahanga bari muri Libya nacyo kiri ku murongo w'ibyigwa mu nama y'i Paris. Loni ivuga ko kiri mu bibangamiye amatora yo muri Libya. Yemeza ko bagera ku 20,000 barimo Abarusiya, Abanyaturikiya, Abanyasiriya, Abanyasudani, Abanyechad n'abakomoka muri Emirates z'Abarabu Zunze Ubumwe. Umushinga w'umwanzuro w'iyi nama uvuga ko amahanga azafatira ibihano umuntu uwo ari we wese cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose kizatobera amatora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu bya Libya ateganyijwe ku itariki ya 24 y'ukwezi gutaha. Muri kumwe bandanya kumviza radio ijwi ry'Amerika isamana i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini tuyatanguriye mu Rwanda. Inyuma y'ibiganiro by'ubuhuza hagati y'abanyagihugu mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro inyarutarama mu muji wa Kigali ntaco byashitse ko gifatika. Ibiganiro byabaye mu rwego rwo kwirinda ko impande zombi zitura amasentare. Idonido y'inkuru Eric Bagirusa. Ubu buhuza hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali n'abaturage bo muri Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bwari bumaze amezi asaga 5. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru avuga ko busa naho ntacyo bwagezeho. Mu miryango 28 yemeye kwinjira mu buhuza, imiryango 4 gusa niyo byarangiye yemeye amazu mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Imvano y'ubu buhuza yari kwanga ko impande zombi zisiragira mu nkiko nk'uko wakunze kubitangaza mu bihe bitandukanye. Umujyi wa Kigali uvuga ko hari umushinga wo kwimura abaturage b'Inyarutarama bakimukira mu Busanza kubw'ibikorwa by'inyungu rusange
batuzwa mu nzu zubatswe n'umushoramari uvuga ko banatuye mu manegeka. Gusa bamwe muri bo ntibabikozwa bagasaba ingurane mu mafaranga. Nyuma y'aho ubuhuza bunaniranye bari baburimo bakavuga ko ibyo bari bitezemo byabaye ikinyuranyo. Bwana Jean Dodier Shikama, umwe mu bafite imitungo minini bagomba kwimuka, nawe yari mu gikorwa cy'ubuhuza n'umujyi wa Kigali, avuga ko byamubereye amayobera. Twumvaga yuko mu by'ukuri hari icyizere kinini cyane ko tugiye guhura noneho n'ubuyobozi bwacu tukicara ku meza tukabereka ibyatubabaje bakatubwira nabo ibibaraje inshinga, ariko mu by'ukuri twasanze uruhande rwa leta mu kijyanye n'ubuhuza ntabwo rwigeze ruva ku izima ku buryo wabona ko yari ifite ubushake bwo gukemura ikibazo dufite muri rusange. Ariko icyo nashimiye umuhuza, icyo nabashije kubona ni leta yamunanije, ariko umuhuza yari afite ubushake bwo kutwunga. Si Shikama gusa uvuga ko ubu buhuza butagenze uko bwari bwitezwe. Madamu Gloriose Ntakirutimana ari kumwe na Berikari Kabera nabo barebwa no kwimuka. Umuhuza njye nakubwira ko yabogamye. Nese umuntu warimo kuduhuza akagendera ku ruhande rumwe avuga ngo nidufate inzu, nidufatiza akakwinginga ngo ufate inzu. Iyo nzu ntabwo nzajyamo, ntacyo nzayiriramo, kandi ntabwo no kujya mu nzu ari agahato, ntabwo bampatira inzu ko ntabwo nanayubatse. Ibyanjye nubatse barabipfobeje. Njyewe uko mbona umuhuza yabaye ku ruhande rwa leta, cyane cyane kuko umuhuza n'ubundi yaraturutse muri leta, yarananijwe bihagije, yagendeye ku itegeko yahawe. Shikama yemeza ko yinjira mu buhuza ntako atagize ngo agire ibyo yigomwa, ariko akananizwa. Kuri ubu mutungo warawubarira amafaranga arenga miliyoni 90, akavuga ko akurikije ibyo amategeko ateganya nta kabuza atazabura gutsinda umujyi wa Kigali mu rubanza n'ubusanzwe yaburanaga mbere y'ubuhuza. Icyizere cyo gutsinda ni 100%, nta nubwo ni hana 99, kuko ntabwo umucamanza azavuga ngo niba ndegera gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kandi itegeko rikaba rivuga ko umuntu warengeje iminsi 120 ataratanga indishyi ikwiye, icyo gihe umushinga uba wataye agaciro. Noneho umucamanza azavuga ngo wari ugifite agaciro muri iyo minsi 120 none ibaye iminsi 5. Nakubwira ko leta iri kwigiza nkana. Ndabizi neza ko nabo bazi ko batazatsindura urubanza, ariko politike ni ikintu kinini, wasanga bafite n'uburyo bazabikemura. Bashobora no kubikemura tuzajya no kuburana ejo. Abo ubuhuza bwabereye imfabusa byumvikana nta shidi ko batsimbaraye bikomeye ku mitungo yabo. Njye mfite umutungo wanjye, hari abawushaka, hari icyo tugomba kumvikana kugira ngo bawujyane. Ibyo kumbwira rero ngo mfite cyizere cyiko nzabona ibyo mparanira, ntabwo ari bo bafite icyo nshaka, njye mfite icyo bashaka. Niba bashaka ubutaka bwanjye rero tugomba kumvikana buryo ki bushingiye ku mategeko kugira ngo mbubahe. Izindi nzira zizakoreshwa zose zizaba ari igitugu n'agahato. Radio Ijwi ry'Amerika yahamagaye Bwana Didas Nshimiyimana wari umuhuza muri iki kibazo hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage ba Nyarutarama, atubwira ko atari ku rwego rwo kugira icyo bivugaho mu itangazamakuru. Gusa n'umuvugizi w'inkiko Bwana Harrison Mutabazi twamushatse kuva ku itariki 8 z'uku kwezi ntacyo aradusubiza. Twari tugamije kumenya icyabaye intandaro y'ubwumvikane buke ku bahuzwa. Ijwi ry'Amerika kandi hagiye gushira icyumweru ishaka umujyi wa Kigali, ariko abawutegeka banze kugira icyo batangaza kuri iyi ngingo. Ni mu gihe mu butumwa bugufi twandikiye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi yadusubije ko umujyi wa Kigali ari wo kugira icyo gusubiza kuri iki kibazo. Hagati aho uruhande rurega rwo ntirubura kwitegura umunsi ku wundi. Innocent ho kubwayo ni umunyamategeko wunganira abagera kuri 70 muri iki kibazo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko isi yose igihanze amaso cyane ku ngingo y'iyubahirizwa ry'amategeko ku gihugu kigendera ku mategeko. Ku ruhande rwacu nk'umunyamategeko twumva ihame ryo kubahiriza amategeko yekwiye kubahirizwa na bose na leta irimo, cyane yuko ingingo ya 49 y'itegeko nshinga iteganya yuko abantu bose na leta nayo ubwayo ifite inshingano yo kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko. Ikizava muri izi manza isi yose usibye n'abanyarwanda, isi yose igiteza amaso. Iki ni ikirego gisebya igihugu cyacu, twumva ngo kiri mu bihugu ngo byiza bikurikiza amategeko. Icya kabiri, amahanga aratwose. Mu kiganiro n'umwe mu bamaze kwimuka ni umugabo wemeza ko afite abana 5 n'umugore, bamuhaye inzu y'icyumba kimwe mu Busanza. Avuga ko nubwo hari ikibazo cy'ubwisanzure muri iyo nzu nto, hatandukanye na Nyarutarama bari batuye. Itandukanye cyane yari aho ngaho. Ikindi cya kabiri, haba mu bijyanye n'inyubako, haba mu bijyanye n'agakuntu kaba gateye, haba mu bijyanye n'inzira, ndetse urebye nk'ibikorwa remezo hafi ya byose birahari ku buryo bworoshye. Iki kibazo cyo kwimura abaturage Nyarutarama cyatangiye kuva mu 2017. Itegeko rigena kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko igena agaciro rimara amezi 4. Iyo uwimura atubahirije amasezerano hakorwa igena agaciro bundi bushya, cyangwa uwimura yabyemera akishyura 5% by'umutungo w'uwimurwa. Kugeza ubu iki kibazo kirareba abasaga 400, abandi basaga 300 bamaze kwimuka. Amakuru duhabwa n'abitabiriye ubuhuza aratubwira ko ku itariki
ya mbere z'uku kwezi ari bw'umuhuza Bwana Didas Nshimiyimana yatanze raporo y'ibyavuye mu buhuza. Ubusanzwe amategeko ateganya ko iyo ubuhuza bunaniranye ababuranyi bombi bahitamo kugana inkiko. Kimwe mu byo baregera harimo gusaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo. Urubanza ruzaburanishwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko zitunzwe n'imirimo yo guteka no guturira amakara mu misozi miremire muri ako gace ziridogera umutekano muke urangwa aho zari zisanzwe zikorera. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda. Zimwe muri izi mpunzi zari zisanzwe zifite imirima y'imyumbati, intogi ndetse n'itomate, zisobanura yuko zitakigera muri bimwe mu bice zari zisanzwe zihingamo nka Mitamba ndetse no mu misozi iva za Mugono na Kabembwe, bitewe nuko zitinya ko zagirirwa nabi n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kugaragara muri ako karere. Twebwe tugiye mu murima turahohoterwa ukuntu tuhohoterwa n'ubu tugeze batanya kudufata ku ngufu tugakubitwa, urumva no gusoma isombe ntitukigenda gusoroma kubera iki kwambugwa igihuru mu misozi ihanamiye mu nkambi ya Rusenda. natwe turabarimyi turimo turagenda kurima kubera umutekano twagenda bakatwiruka batwirutse ko amasuka turata abagore bafatwa ku ngufu n'abagabo bakabafata ku ngufu babashirana mu karere tutazi. Icyo dusaba nuko tworonka umutekano tukaza twagenda mu mashamba yacu kurima kubera niho tukura buraro n'uburabo. Nikiza David ni impunzi yo muri iyi nkambi, asanzwe atunzwe n'umurimo wo gutwika amakara. Yemeza yuko kubera ibibazo by'umutekano muke byatumye umurimo yakoraga udindira. Hari igihe tuga ruguru mu ipori tugahura n'ibibazo, bamwe tukiruka akazi warugiye gukora ntugakora uwo munsi abana bakarara inzara cyangwa bamwe bakagwara bakabura nk'ibinini byo kuza kubagurira. Hari abantu rero usanga bakadukora akazi kamwe gatandukanye duca amakara uturira ifuru kubera babuze inzira zo kuza kuyiraba, gasanga ifuru yose yazikiye yacitse umunyota n'igihe yazana amwe akanyagwa mu nzira yandi bakayatwara kumva z'umutekano muke uri mu nzira. Musanzwe ngo tukwanira twakora nk'umutekano mu kayira iyo turiko turaza gukora turahura n'ibibazo byinshi cyane, imipanga bigatwagwa amashoka bagafata. Impunzi zo muri iyi nkambi inyinshi zari zisanzwe zitunzwe n'ubuhinzi kubera imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishirahamwe by'umuryango w'abibumbye gita ibiribwa bya PAM ari nkeya. Zivuga yuko kubera zitageraho zari zisanzwe zikorera imirimo byatumye ibiciro byo gukodesha amasamba ari hafi y'inkambi biduga. Misago Filipo numwe mu barimyi bo mu nkambi ya Rusenda. Ahantu hasigaye hashikwa n'ahantu hagufi cyane wa ruguru udashikana ku ruzi, aho hantu nayo icace kivamwo haciye hazimba gose ku buryo kare yari ku bihumbi 200 ubushoboka kuse ni 35 cyangwa 40 ukayibura kabisa. Ubo barimye turi mu kangaratera twabuze dukira nayo tumirana ukuri. Umutekano mu misozi hana mu nkambi ya Rusenda watangiye guhungabana bikomeye kuva tariki 13 y'ukwezi gushize biturutse ku migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yasenya akarere ka Bibogobogo. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko cyatumye abasirikare muri bimwe mu bice byo mu Bibogobogo na za Mugono na Kabembwe byari byarigaruriwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abamayimayi. Kuri ubu igisirikare cya Kongo n'ingabo za MONUSCO nibo bacungiye umutekano bamwe mu baturage bahungutse bari Bibogobogo, kandi iki gisirikare kiri gukangurira abandi baturage batarahunguka kugaruka muri ako karere kuko hari agahenge k'amahoro. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Rusenda mu ntara kivuye. Urakoze Vedaste. Tukivuga ku mpunzi mu iki gihe imvura itasuye, amaganya ni menshi ku mpunzi z'abarundi zituye mu nzu zishaje muri kampi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. James Jovina yaganiriye nabo. Kwa myaka tubaye ngaho imyaka 6 tuba mu mazu y'amahema, barazi kuva tugishika ngaha hasa abantu bakeyi babahihema. Cyo kuva nkishika ngaha ihema ndakuye hasi nibyo nasize ruguru, kandi kweza muri aya masaha ihema rirava. Sivye hageze mu ijoro imvura iguye ni gutaratara. Niho woraba ngaha hari ibintu twasize ko kugira ngo ahantu hari intoboro azaharagira gute kubishambara nk'ibi by'amahema by'abagunira kugira ngo umuntu arabe yuko yo kwikinga imvura. Imvura iguye usanga turyama haza nagafu dufise ugasanga kataraye umuntu uburaho hungishiriza ibintu. Imvura iguye rero maruga usanga amazu yagurutse, ukasanga inzu yaguye no hasi kukubera ihema. Urabona no ngaha urabona no kuno yabaye kubera akuva kwihema. N'usanga nyene turi ahantu nyene nk'imvura iguye nyene ahandonkera hari uko nyene imvura itaguye. Imvura iguye umuyaga yubaye mwinshi usanga navyo bidutera ingorane nyene kuko urabona nk'abubaka ubone
Afadhali rero nsanzwe ndi n'ikimugu urabona ko nigwariye kubuna ukaje n'akabumbiwe n'abana karahera none agashitingi nako karahera burya imbere nagiye nshiramwo ibipapuro bimwe urabibona bintu byo dufite inyindi nguma nshiramwo bikanga ya no kwindi mu kaga kabe kambere inzu no kuri nyuma naho yarasambitse kubera ukuva ku bwambere aherukeje barabahaye akazu nta n'akazu bigeze barabubakira amazu nta namba bigeze babona umugore yayirukanse yo kubigongwa rimwe arahigara ariko umuhaga shitingi tukire gushirako nukuri duha promo buri ngaho mu nzu nta namba yabonye nta n'inyishu ya byose imvura iguye kubera iva ica abana bose tuca dukunganira uruhande rumwe tukarara twicaye maze kurara twicaye n'abana rero hihitiye hari igihe abana ndabasembereza hari igihe nyine tuguma ngaho uko nyine ntugiye ikibazo nyine ni kubera iva kandi kakaba ari n'akazu gatoya ni ukuvuga yuko bavuga ati ngo abantu urashobora barerera hamwe ukabagira gute namara twebwe tuhabaye ngaho imyaka 6 dusumijwe n'abantu bagiye badusanga aho babaha amabati natwe ntitwubakiwe bariyubakiye hariho abubakiwe bahabwa amabati natwe ntitwahawe n'amahema n'amabati ntitwahawe niyo twavuze ati badusanurire ibiti mu nzu byaraboze no kuvuga yuko twe badufashe nabi nk'ikumeti tutari impunzi kandi baratubaguje mu bandi bana nk'ukumeti twebwe ntituri impunzi nk'abo bantu ni ukuvuga yuko natwe bari kudushikiriza nk'iko abandi bagize gute babahaye bari kutubwira ati mwiyubakire mugani batubwire gute tubazane kare twarabishobora hariho n'abubace mugani babuze amabati mugana baziye mu nyuma urabona yuko baronse amabati baronka n'amahema mashasha baratubwiye ngo nta mahema yariho yo gusanura ngo nta biti bihari byo gusanura kandi vyirirwa birasonga natwe twa muri izi nzu imvura iguye turabwirwa cyane bivaye n'amahema kubera yamaze guhera bayaduhaye igihe kirekire kiraheze amahema yagize bayaduhaye kuko duhahura n'ibivumbu tugasanga kirayitatamuye ihema ikaguruka igashitabagurika rero usanga umaze kuyisubiza ku nzu kandi usanga iri kirava igumira kirava twaba tuhagaze nta masha gusinzira tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka rwarongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 warakurikiranye inama yitiriwe Africa Youth Leadership Summit ULEAD Summit 2021 igira gatanu. Iyo nama ishira imbere imigambi y'urwaruka ishiramwe EAC yarigize iminsi ibera mu gisagara ca Arusha muri Tanzania. Umukuru w'ishiramwe y'urwaruka nyafrika Eric Nsengimana yari muri iyo nama. Mu kiganiro hai radio ijwi y'Amerika aratangura avuga uko iyo nama yagenze. Inama yatanguye yarusha ku munsi wa mbere iri kigenda neza ivyo bategekanije ku rutonde na cyane ibijanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza na cyane yuguruwe n'userukira umukuru w'igihugu ca Kenya abicishije ku mushikiranganje ajeje urwaruka muri Kenya kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitavyemo n'Uburundi aho nicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yashoboye gushikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze kuko urwaruka rwinshi kubera ibihe turimo vya covid ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga 8,000 hano hakaba hari nk'ibihumbi 3 yarusha rero inama iri kigenda neza nko yategekanijwe kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha. Murashaka kutubwira nk'urwaruka rwo mu bihugu vyegeranye n'Uburundi rwitavye iyo nama? Urwaruka ruri mu bihugu vyegeranye n'Uburundi ni Congo na Tanzania niho riko rabera. U Rwanda nago ruri mu bihugu vyegereye Uburundi ruringa kandi ni rwinshi cane twashoboye kwitaba ino nama ndetse n'Uburundi twashoboye gushika abantu 200 twitavye ino nama mpuzamakungu y'urwaruka mu bijanye n'iterambere no gufungura neza. Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa ku vyerekeye nka kazoza ka Afrika ni nk'ibi turaziko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane gose.
ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijanye no kurondera akazi ugwaruka kubera ko nico kintu ca mbere bahagazeko ingene amaprograme y'ugwaruka yoshigwa imbere cyane mu bijanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijanye no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ivyo bise e-commerce bagahanahana kandi ivyiyumviro ku bijanye n'ingene ugwaruka nyafurika gukorera hamwe no ku bijanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mw'isi ndetse hamwe rero n'ivyo bashimikirako cane cane ugwaruka Afrika yo acu dushaka ni iyihe Afrika yoba ari Afrika imeze gute rero aho baratanga umwanya bakavugana ku ntuze kuri programme bise Arusha Debate bakavugana ugwaruka kuri Afrika twifuza ejo iyo bimeze gute nk'ugwaruka urwo ruserukira urundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kuraba ingene ugwaruka rushobora kuronka akazi muri Afrika rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho ndetse inama kandi ikaba yatewe iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ari nawe asanzwe aserukira Yuri ariwe patro wa URG hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe akarere ka EAC no kuvuga East African Community ndetse n'abandi batandukanye bakuru b'ibihugu batandukanye bashoboye kuyitaba babicishije ku murongo ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose aho ikibazo c'ubushomeri mu rwaruka cari gisanzwe gikomeye hatariyongera ko ico kiza ca COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cokorwa mu buryo bwihutirwa nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama ni nk'ibi inama izohera itariki 12 no muri itariki 11 niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ivyo tuzoshobora gushira imbere ariko ubu bariko barashira imbere cyane cyane ibintu bijanye n'amahoro n'ibintu bijanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana opportunité novuga ayari uwundi muntu akashobora kuyabeneficia ko ni izo programme bariko barashira habona na cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere abari mu makoperative abari mu by'amahoro abari mu byo gushira hamwe ugwaruka kugira ngo dushobore gushira imbere ibijanye n'iterambere rya Afrika rero ibyo bariko barahagarara ko cyane bariko barahagarara ku bijanye n'amahoro no ku bijanye n'imigambi ijanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshe hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'Uburundi nabwo nyene ntibuyemera kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirinjira mu buhinga bwa none ubwo usanga hari amakoda amwe adashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce rero umuntu wese ubu ariko barahanahana ivyiyumviro ingene boshobora guteza imbere ya Afrika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cane yo kurima ipiripiri bavuga bati twoshobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye ivyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwe wese araba ibimuraba tafisi umunywanyi w'iradio hejuru y'Amerika Desire muraho murakomeye ego twakomeye muri hehe rere mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni ni vyiza cyane rwose turiko tuvuga cyane ku nama yo kwihuza urwaruka
ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Iyi nama mushobora no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe n'umwe mu barundi bagiye muri iyo nama, akaba arongoye n'ishirahamwe AJAP Africaine. Desire, mufite ikibazo, icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato. Ko banze kuramutsa mutumire mwadutumiriye. Ndabaramukije Desire. Ikibazo nari ifite, murabona nk'abantu tuba ino mu hagati n'iryo terambere bizoshika tweri dushikiye.